Ibihe byiza nshuti bakozi ba Theo Barasa Network. Tugiye kubagezaho icyegeranyo twise miliyoni z'amadolari z'imari za leta zoherejwe inshuti za Kabila. Ni mukuri subscribe, like ndetse muna sharing. Kompanyi z'umuryango n'inshuti za Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zoherejwe za miliyoni z'amadolari y'Amerika zo mu mari ya leta kuri konti zazo bwite zo muri banki nk'uko amakuru y'ibanga Yamenwe ya mbere menshi muri Afurika abigaragaza. Ayo mafaranga yoherejwe kuri za konti z'izo kompanyi mu ishami ryo muri Kongo Kinshasa rya banki yitwa Banque Gabonaise et Française Internationale BGFI mu mpine z'igifaransa. Za miliyoni z'amadolari kashi nyuma zakuwe kuri izo konti. Bwana Kabila ufite imyaka irenga 50 yarakiri perezida mu gihe ayo mafaranga yoherezwaga. Ibyatangajwe kandi bitifuzwaga birimo inyandiko zirenga miliyoni 3 ndetse n'amakuru ku bikorwa byo muri banki, ibyo bita transaction mu rurimi rw'igifaransa, bibarirwa muri za miliyoni byo muri banki BGFI ikorera mu bihugu byinshi byo muri Afurika no mu Faransa. Igitangazamakuru Mediapart cyo ku rubuga rwa internet cyo mu Faransa gikora inkuru zicukumbura hamwe n'umuryango utegamiye kuri leta urengera abamena amabanga muri Afurika ku bw'inyungu rusange witwa Plateforme de Protection des Lanceurs d'Alerte en Afrique, ishami ry'ikinyamakuru BBC rikora inkuru zicukumbuye rya BBC Africa ryabonye ayo makuru nk'iriri mu rugaga rwitwa Congo Hold Up ruhuzwa n'umuryango w'itangazamakuru ufatanye ku nkuru zicukumbuye wa European Investigative Collaboration. Iri perereza rituma hibazwa kungukiye muri aya mafaranga yoherejwe ndetse n'ibibazo byo kubogama bishobora kuvuka kubera amasano ya hafi yabo bireba. Umuyobozi w'ibikorwa w'ishami rya banki BGFI muri Kongo Kinshasa kuva mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2018 yari Francis Selemani wariranywe na Joseph Kabila. Mushiki wa Bwana Kabila witwa Gloria Muteyu yari afite imigabane ingana 40% y'ibikorwa bya BGFI muri Kongo Kinshasa. Ishami ryashinzwe muri icyo gihugu mu mwaka wa 2010. Kompanyi imwe itari ya leta yitwa Seed Oil yagaragajwe ko yakiri hafi miliyoni 86 z'amadolari y'Amerika zo mu mari ya leta kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2013 kugeza mu kwezi kwa 8 mu mwaka wa 2017. Ayo arimo atari munsi ya miliyoni 43 z'amadolari y'Amerika yavuye muri banki nkuru ya Kongo Kinshasa. Miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika zavuye muri kompanyi y'igihugu y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro izwi nka Jekamine hamwe na miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika yavuye mu kanama k'igihugu k'amatora Seni. Amakuru dukesha BBC yabonye kuri ayo mabanga Yamenwe ku birebana n'ayo mafaranga yarishywe n'inyemezabwishyu no kuvuga facture yarenga gato miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika. Seni yohereje Seed Oil ajyanye no kuriha ibitoro. Akanama k'amatora Seni karishye kompanyi Seed Oil miliyoni 1 y'amadolari y'Amerika ku bitoro. Nta gihamya n'imwe BBC yabonye yemeza ko Seed Oil yakoraga ubucuruzi bw'ibitoro muri icyo gihe. Umugore wa Bwana Selemani witwa Annette Rutale yari afite imigabane ingana 80% muri Seed Oil, naho Madame Muteyu akagira imigabane 20% isigaye yo muri iyo kompanyi kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2018. Za miliyoni z'amadolari y'Amerika zakuye kuri konti ya Seed Oil zo muri banki BGFI zoherezwa ku zindi konti zo muri BGF za kompanyi zitari za leta. Zimwe muri izo kompanyi zari za bene wabo no kuvuga mu muryango cyangwa bakorana ubucuruzi na Bwana Kabila wari perezida kuva mu mwaka wa 2001 kugeza mu mwaka wa 2019. Imwe muri izi kompanyi ni Kwanza Capital wari uyifitemo imigabane ya mbere myinshi ni umunyemari wo muri Kongo Kinshasa Pascal Kinduyero, naho Seed Oil yari yifitemo imigabane mikeya. Bwana Kinduyero yarakuriye BGFI banki ya Kongo Kinshasa muri icyo gihe. Bwana Kinduyero mbere yari yarahoze ari nyiri kompanyi Seed Oil, nyuma ahindura kuba nyirayo abihundi. Perezida ryasanze iyo banki yaremeye ko Seed Oil ibikuza kuri konti amafaranga y'agaciro kenshi harimo na miliyoni 6 z'amadolari y'Amerika yabikujwe rimwe. Amategeko avuga ko hemewe kubikuzwa ku munsi atarenga 10,000 by'amadolari y'Amerika yo mu buryo bwa cash. Aya ashobora kurenzwa gusa ku mpamvu zihari kandi zagenzuwe mbere, nko mu gihe habayeho ibibazo byihutirwa mu gihugu cyangwa ku mpamvu z'umutekano w'igihugu. Nta gihamya BBC Africa yabonye mu makuru y'ibanga Yamenwe ko uburyo buboneye bwakurikijwe muri ibi. Aya mafaranga yabikujwe kuri konti za Seed Oil ntari munsi ya miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika mu gihe cy'imyaka 4. Ubwo amafaranga yabaga amaze kubikuzwa byemezwa ko yahitaga aburirwa irengero.
iperereza rya BBC ryashoboye kumenya gusa ko Seed Oil kuva mu mwaka wa 2013 kugeza mu mwaka wa 2018 yari ifite umukozi umwe, umuyobozi wayo w'ibikorwa David Ezekiel, ikagira n'ibiro bito mu murwa mukuru Kinshasa nkaho ibarizwa. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2013 Seed Oil yaguze umutungo w'inyubako mu murwa mukuru ya miliyoni 12 z'amadolari y'Amerika yishyiramo icyicaro cyayo. Iperereza ryanatahuye kontaro yagiranye na banki BGFE, banki ya Kongo Kinshasa, yo kuyiha imodoka nshya nyinshi ku bakozi bayo bo mu buyobozi bwo hejuru barimo na Bwana Selemani. Yamuciye ibihumbi 70 by'amadolari y'Amerika ku modoka yayo yo mu bwoko bwa 4x4. Nta gihamya BBC Afrika yabonye y'ibindi bikorwa by'ubucuruzi by'iyo kompanyi. Iperereza ryabonye raporo y'ubugenzuzi bw'imari audit muri banki BGFE yo mu kwezi kwa 7 mwaka wa 2018 inenga bikomeye ibikorwa by'ishami ryayo muri Kongo Kinshasa. Iyo raporo ntabwo yari igenewe kuzatangazwa na rimwe ku mugaragaro. Itanga amanota yuko iryo shami ryo muri Kongo Kinshasa ryari mu manegeka cyane, no kuvuga mu bibazo bikomeye. Inavuga ko nta bunyangamugayo no gukorera mu mucyo bihari ku bijyanye no gutangaza ibibazo bishobora guterwa no kubogama gushingiye ku nyungu no ku masano ya hafi no kubahiriza amategeko y'imikorere mu bikorwa byayo n'abakiriya b'iryo shami. Iryo genzura ryatangaje ko Bwana Selemani yari afite ibibazo bitari munsi ya 16 atatangaje byavamo kubogama gushingiye ku nyungu y'amasano ya hafi, birimo nko kugira aho ahuriye na kompanyi zitari za leta zifite za konte muri iyo banki. Raporo y'igenzura inavuga ku bikorwa byinshi byo kubikuza amafaranga y'agaciro kenshi bya kompanyi Seed Oil. Ibyumweru bibiri nyuma y'iyo raporo, Bwana Selemani yimuwe mu kandi kazi mu biro bikuru bya BGF muri Gabo. Amakuru avuga ko yahawe miliyoni 1.4 y'amadolari y'Amerika ubwo yavaga mu ishami ryayo ya BGFE banki ya Kongo. Bitangazwa ko yavuye muri banki BGFE mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2018. Mu mwaka wa 2018 Seed Oil yahinduye nyirayo ndetse na Kwanza Capital yafunzwe muri uwo mwaka. Byumvikana ko Madamu Muteyo yakuyemo imigabane ye ingana na 40% muri BGFE banki ya Kongo Kinshasa. BBC Africa yandikiye inhamagara BGFE, Joseph Kabila, Francis Selemani, Annette Rutare, David Ezekiel na Gloria Muteyo kuri ayo makuru y'ibanga Yamenwe. Nta numwe muri bo wasubije ku bibazo bya BBC. BBC yandikiye inhamagara Pascal Kinduero yanga kugira icyo asubiza. Colonel Nanga wari umukuru wa Seni muri icyo gihe ako kanama kakoranaga ubucuruzi na Seed Oil yanze kugira icyo avuga ku mafaranga yishyuye iyo kompanyi. Avuga ko amategeko yo kugira ibanga ateganywa n'inteko ishinga amategeko abimubuza. Bwana Nanga yongeyeho ko ubu muri Seni hari itsinda rishya ry'ubuyobozi. Naha dusoreje inshuti bakunzi ba Theo Barasa Network, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.